kabisa. Turaza kwakira umutumira adasanzwe, ni umutumira amaze kugenda amahanga n'amahanga umwanya muto cyane, muraza kumubona yamaze gushika ari hano. Yes, Nikita mwumvise yuko ameze neza, ariko ku rundi ruhande Israel umeze gute? Yes, meze neza mipro, ndaramukije Linda Nikita, ndamutse n'abariko baratwumviriza muri kano kanya, tubaha ikaze mu kiganiro Hit Connection. Nizere ko bameze neza. Yes, bameze neza, nawe nizere ko umeze neza. Yego. Akiswe n'umuriro kabonetse? Yego cyane. Kumenga uvuga avuga ngo urataka bro. Kabonetse bro. Nakakano ukunda kuzana wakazanye. Namenyeye baraduhindurira. Rimwe nuko gusabikanya. Rimwe nuko ahandi nuko. Kabisi nagahiye. Israel niya atera imbere cyane, azogira ihingiro rikora imikate n'isukuti n'amavoka yo azoyatera kabisa. Niyo muri jardin iwe hariyo igiti civoka kirari ga Israel. Yareka aramuze civoka, aramuze cyo tubwira n'amahoro ntiyakunda. Yes, nuko Israel tugiye kwakira umutumire. Yego. Meze neza Israel? Ni sawa cyane. Weho cyane gose. Ejo yafashe imunda marembe Gose. sawa. Nuko gusa gahunda utigeze uyikurikiza. Kare kanitubigaruke. Guzibili. None Israel ndakubaza, mu gusohoka gusubira inyuma agendesha umugongo. Israel Je naragenze ko rega nikitera kwirutsa inyuma yibaza yo kugenda asanga mu kugenda yarampoze. Yes, mukanya rero turaza kwakira umutumira adasanzwe, mukanya turaje tumubabwira. Trick on the beat. Tuza gukora ikiganiro kiri special kuko tuza guhera ku mutumire yamaze gushika. Tumaze iminsi tuvuga yuko hari igiteramo kidasanzwe kigiye kuba aho mugenzi Alfredo Bankigingi yamategura igiteramo rimwe mu mwaka. Ico giteramo gitegurwa rimwe mu mwaka ni Kigingi Summer Comedy. Ariko kuva umwaka uheze yaraduhinduriye. Twarabonye muri December igiteramo bise Nweza Nanje, episode ya mbere hariya kuri Belvedere. Umwaka wa 2024 ugitangura tubona affiche yerekana neza yuko mu kwezi kwa kabiri kuri Miki Avenue du Large Nweza Nanje isubira kandi kuba. Kuri Belvedere kwinjira bahera ku 100 ngiro uravyibuka. Yari giteramo novuga neza yuko hari abantu basaka kukijamwo, ariko kubera mikoro yabo atari menshi bahisemwo kubangira. Ariko urabona yuko Nweza Nanje uno mwaka kuri Miki Avenue du Large hariyo n'igiciro gishobora korohereza abantu bataronse amahigwe yo kuja kuri Belvedere. Hari igiciro kiri hasi, hari n'igiciro kiri hejuru. Ukuvuga yuko abantu bose bazokwisanga. Ikindi naco hari abakomedien bazogaragara batigeze bagaragara kuri Belvedere, ariko hari n'andi ma surprise menshi tugiye kubona. Iya mbere twamaze kwibona Nikita na Israel. Hari umu DJ twabonye kuva Canada. Wewe tayari afise we yamaze gusohoka yuko azoba ari mu giteramo. Iyo ni surprise ya mbere. Urumva yuko Nikita na Israel turiko turava ku bakomedien n'abadize b'abarundi gusa, ariko Kigingi ariko araduhindurira. Kurya muri Kigingi Summer Comedy twama tubona n'abandi bavuye hanze, n'ubu muri Nweza Nanje biriko biraba. Ego twagize ibakwe, noneho tumaze iminsi tubivuga ukwacu, tubivuga uko tuvyumva twebwe, tubivuga canke uko tubizi, ariko burya ngo inkuru mbarirano ungirotwa niyo wiyumviye wiboneye. Unye rero dufise nyenevyo kandi ngo inka utabaze ntibigera uvuga yuko iri kinyama nyinshi.
Okay. Hesha. N'ibindi tuzovyumva. Uyu munsi rero twagize ibakwe. Kuko kwama turiko turabivuga tuvuga tuti ama surprise ego. Mugabo muri episode ya mbere ntiyatweretse ubu turiko bariko baragaragara abo bantu bazoba bari muri giteramo. Ariko muri episode ya mbere abakomedia umukomedia cyangwa abakomedia bashasha bagaragaye muri ujya munsi ntabwo twari tuzi ntabwo yatweretse ariko uyu munsi ariko abaje barababonye yego ariko uyu munsi kuri afishe bako baragaragara ni umukenyero mushasha niko agiye kuzera bikora byose turaza kubimenya nitwamwakira muri kino kiganiro cyacu ariko n'ikindi nikita twongereze yuko hari abantu munsi batazi yuko amatike kumbura ashobora kuba yaratanguye kugurishwa baraza kubimenya ikindi kintu naco nikita na Israel turaza no gusubira inyuma tugaruke kuri Ntwenza nanje yabereye kuri Belvedere kwinjira yari amafaranga 100 twibuke neza yuko muri ayo mafaranga 100 harimo n'ico gufungura si bya bindi usanga umuntu akubwiye ati kuri ano mafaranga uzofungura hamushike usange na mabureta abiruka cutaha siko byari bimeze nikita na Israel abaje barabibonye umuntu yarafungura agahaga hari nabandi bambwiye ngo baraniyongeye isigura yuko ico avuze kiri kuri afishe abaza mu giteramo barakibona ngira twese turazi neza nikita yuko no munsi example nka Kigingi Summer Comedy ni giteramo avuze ko gitangura saa 8 saa 7 aba yamaze gushika ahabera igiteramo uza gusanga umuntu yaje saa 10 saa 9 araza kumubona Kigingi yego umuntu yaje saa 8 araza kumubona Kigingi hari ico bisigura nikita bisigura yuko Kigingi aramaze kubaka icizere mu bantu biwe ku buryo isa avuze abantu babazi neza yuko niyo Kigingi yavuga ko bizotangura saa 8 13h30 zobandi hajya ko saa 8 Kigingi nzomubona il est vrai igiteramo bari gwiwe ariko uza gusanga mu giteramo ari watanguye ugasanga ni wareka rahamagara abandi ntabyo bokora ariko we warabikora kubera anezereze abakunzi biwe kandi ugasanga wa mupapa wa mumama yaje ari kumwe n'abana bakunda Kigingi baraza kumubona abatwenze batahe bamubonye apana bya bintu umuntu ataka avuga ati umuntu aje kuraba sinigeze ndamubona amasaha ushika ya kare uramubona Kigingi vyoroshe kandi neza nibaze ko araza no kutubwira akabanga akoresha Israel mutwakiriye yes nuko mweje kuvyumva bagenzi bacu bajeje kubisesangura n'ubutumire adasanzwe ushobora kumwita mugenzi Alfredo Ban Kigingi mu bwami bw'isamirizi Buja FM turakuramukije ndabaramukije cyane ndabaramukije bariko baratwumviriza bose ndabashimiye kubona nanje nakiriwe ngaha mu bwami hari haciye kinini kabisa Barora duhevye. Za live ni arakanu ni gita abantu iyo batumiye muri bambore cyane televiziyo y'u Burundi naje barigeze kumumira hari utu ecran turi hasi rero umu animateur arakubwira ati nurabe ecran urabe kamera ariko kubera dufise agatandazi ko kwiraba usanga umuntu muri muri focus ameze ngo urumva rero narumva ayo gumukubita hagati urumva ndagiye cyane vraiment kandi nuko ndabikura ku mutima Buja FM ni umuryango wundi kandi ndifuza ko ibintu bibandanye bija ahandi ku rundi rugezo kabandanye biba byiza turabikurikirana yego ni ibintu byiza cyane nese yes ni njya mbere tumwakire Kigingi kuva 2024 itangura 2023 ari umwaka mwiza twagiye turabivuga ingendo zari nyinshi mu mahanga ariko turifuze kutubwira 2023 no mwaka ubona wagenze gute kuri Kigingi ariko no mwaka wakuyemo iki nka experience mu kazi kawe 2023 ni umwaka wari w'ibikorwa byinshi hakabamo n'ibindi bitandukanye nitamo nk'ibi bya ivyo vuze byo kugenda hanze
kuko ryari rya mbere ngize tourne ndende niwo mwaka rero nuvugamo urimo experience idasanzwe gukora tourne y'ukwezi n'inusu ndi mu mahanga nari kumwe n'umuryango nkamara umwanya munini ndi na jenyene abantu benshi baza ngo wari muri Canada bakaje baza ngo birori no abantu barabandanya ibuzi nibaca bahagarika ubuzi kubera kigingi yaje hari n'abantu bavuga ko kigingi atasinzira kubera sanze umuryango deja muri Canada oya umuryango jewe narawusabye ko bandanya ukora twavugana bavuye ku buzi ukuvuga mu gatondo nabandi jenyene televiziyo nkaraba ivyo baraye bapostinze abarundi urumva kandi n'umwanya munini ya imbeho iki byari ibintu rero ni experience idasanzwe hanyuma turetse n'ivyo kuko ivyo hariho n'ibindi bitaramo byabereye ngaha sinuvuga ko nico kintu nako umwaka wa 2023 nabonye byinshi cyane muri vie privé yanje nabonye byinshi cyane mu kazi kanje naronse amasezerano atandukanye kuri n'umwaka vraiment w'umugisha n'umwaka ibintu imiryango Imana yagirugurura imiryango itandukanye hanyuma n'ubu rero tukizera ko umwaka wa 2024 waronsemo ikibondo nagiye mu rudandazwa ntibyarutsi ivo passer par là-bas ukazuranshorera voilà yaje nyine direct nyine kwa gapo bari cyangwa cyane ari ngo mu bizumva narose bikibondo nagiye hanze kumara igihe kinini maze kugenda yo 2022 ariko nk'igihugu ca Canada igihugu z'abantu benshi bashuhira urumva naragiye vraiment ndagaruka ndakora ndaje mu miji itandukanye hariya ndabona uko nyine barundi babayeho ndabona ibintu byinshi cyane ibyo amayirizo dufise n'iby'ukuri kuko ajyaye abantu bose muri ibi bintu bya comedy twe tugira nibaza ko n'abaririmbyi ari uko nyine ni experience y'ubuzima n'ibyo twandika n'ibyo turirimba ariko hari ibintu byinshi abantu babibaza iyo bagiye hariya yuko umengo ni yindi paradini kurumva yego harakarusho kadasanzwe hari ibintu twebwe ngaha tubura hariya navyo quand même ivyo bintu nk'agasente oya pas nécessairement agasente numva nk'ibintu byo kurya kuvuga ngo umuntu yishwe n'inzara vraiment bijya bintu tubona abantu kuri 28 November ivyo nivyo baho bajyamye inzara bishe canke ubu yari abantu babuze amahera yarasuka n'umwana agira ave kwishura atagira icyo afungura ibintu rero basique nivyo bahereye ko mu myaka y'ibihumbi amajana 8 n'ibiki ibintu byo kunywa ni ibintu bisanzwe cyane ariko bigiyemo nabi biraguhitana ugasanga rero hari ibindi rero iyo umaze kuhagera ucubona ibindi navyo ukeneye usura kwibuka byimwe byo mu Burundi ngo narahejeje ngo nashitse ngo ndi bwami oya par contre besoin iguma ari besoin ni nk'uko umuntu yaronse ibihumbi amajana 5 ashitangura kwiyumvira umuriyoni umuntu yaronse hari abantu benshi hariya twaganira nkabaza bikumengo nibisanzwe ngana nukigi uri kurayirondera ijya visa ubona ngo nibisanzwe n'ibintu bikomeye wayironkaho bikaba fete abantu bakagusezera bakakubona nk'ikintu cyatari wagira ngare ukagera mu Barundi bahabaye imyaka ubanza ukabona reality birenge bigasubira hasi ukabona ubuzima urumva nk'ivyo bintu byarantushije byarankoze ko ni ibintu byinshi by'amayirizo menshi urumva ariko hariho kameme ubuzima sinavuga ngo nabonye ubuzima bubi abariko barabirondera Imana ibahaye bazibigire kabisa kandi bariko baragenda yego rero muri 2024 nabonye ibintu byinshi bitandukanye kuba kure y'umuryango gihe kinini abagenzi abantu bose usanzwe dukorana hanyuma rero ntashe mvuye muri Canada hari abantu benshi bari baransabye yuko premièrement idée yanjemo nari mfise igihe kinini mvuga yuko ntarigira ngira VIP hari abantu bamwe bariko barambwira kigingi VIP vraiment twebwe nabivuze mu bitaramo bitandukanye ntidushaka kuza kuri messe abantu nico bifata nabi nkuko bayifashe nabi hariho abantu bavuga ati je ndadepose umwana wanje sivyo
ariko kuya kuntu batonda kuri mense ku mafaranga 10,000 ni kuri jewe ndabirengeye nama standard niko bimeze ku isi nzima twese tuvuka kumwe n'amezi 9 ariko twese ntituri oblige kungana hari abantu baba bavuga bati jewe ndakeneye gutya ndakeneye nje gituma naragiye ndashiraho ama VIP uribuka ko kera kinyingi sama ta VIP yawe ariko ndagenda ndavuga ni VIP ariko numva barambwira ati wapi iriya VIP ya 50 bare inyuma hari abantu 2,000 wapi turonderera ahantu table gutya tufungura muri restaurant niki rero mva muri Canada mbona umengo amashomvuyemo agomba gutanga muri inzu kiretse Montreal hari abantu benshi cyane ariko nka Ottawa byagomba gutanga vraiment yari sorti ya VIP kubera umva bafise amatable menshi imbere yanjye bitandukanye n'ibiteramo bindi hanyuma na Edmonton yari VIP rero ndavuga ni pourquoi pas ko nkiri muri dans le bain y'ivyo bintu ko nkiri muri yo mood ya gerageza no tuvugana rero na staff yanje turayitegura ibikorwa bimwe bitangura gutegurwa nashaka nkiri hari hanyuma turategura turondera ikibanza kujya bagisabye ego hanyuma turakora iyo show twayikoze mu bihe bitoroshe cyane abantu bari ko baravuga muri umwanya banaririmbye byo gutwenga igitoro cyabuze kare complètement urumva bamwe abantu ari bibazo abantu rero urabiza abarundi murundi yadashaka yataronse moyen zo gushika aho hantu aca ponda abantu baranditse barafashe hari na screenshot bagize bagafata nuze yanje afishe yanje bakavuga ibintu ariko je navuga nivyo wabikinshitura twaronse abantu vraiment barishe 1,100 bagafungura nko babivuze abantu benshi uburyo abarundi kubera batazi kugura ticket à l'avance nivyo nari mvuyemo hari bagira ama prevente bazi ko na Ottawa twagize sold out ngaha ayi bagura ticket kumwa ku musi w'igiteramo sasa rero mutagiye muri stopa je urabizi yuko umwuga nawo ukoze ntava mvuga gushika saa 10 sema yo zamurampagarika nawe zurambaza sema yo je gukayangana mpaye marori nanje Anga tutweze akagera uyu muhungu wa Jarango nza nanje uyu muhungu wa Jarango izo filme nini urumva reka rero reka duse na Israel kandi urabona reka nivyo nako ndavuga rero reka mpeze hanyuma carabaye igiteramo abantu baraza ku bwinshi vraiment baje ku bwinshi ego hari ahantu hatoye n'ibyari bikeneye abantu 1,000 bivyagenze neza cyane kandi ndashimira abantu bose badufashije ndashimira Royal ndashimira mvuze Royal Braludi ndashimira abantu bose bari baradufasha ama sponsor agiye aboneka ndabashimira bose mbere iki uravuze ikintu cyo kuriha ngo ku muryango ubaswe ari kubera iki bikunze kugaragara canke kuba hano ni kubera nivyo nibaza bavyo ifata nabi urabona ngaha muri Afrika ubusigaye mvuga ngaha muri Afrika naragiye voilà ibintu nabonye kandi niboneye ngaha nta abantu n'ibiprograma cyane ku kiringo kirekire sivyo ariko hari igituma bagura bagira ama prevent bagura amatike à l'avance abavuga ati ni weekend ya ryari abazi ko afise shift hari ibintu by'ama shift akavuga ati nk'ubu nkaje hari abantu bavuga ati nibyo kunda naragiye gushigikira umurinzi w'umunyarwanda herukino ku kazi byo sanabi canke amahera ndayakeneye canke nimirije kuza gushungura muri December ni kuvuga akacarura baraharura bose n'inoti n'amafaranga avuga ati okay ngiye mbazonkata amahera ndayakeneye esque priorité ni kigini ndashaka kumusanga ibujumbura nkamubona okay oya gingi ndenda muheruka kera urumva bo bazi à l'avance ati tel samedi nzo bandi ku kazi do 15h gutya avant midi nzo bandi ariko ngaha mu Burundi urabona yuko imana imbabare hari abantu nyene basuvuga ko tugenda nk'akantu kayenzera oya ariko urabona mingo ni du jour au jour uno munsi je ndashaka kuba mfise promesse Israel yuko ejo vendredi amahera bazoyashira kuri konti sivyo ariko tugenda amatara kacacika Bujumbura yose Bujumbura central amasiege amahera maze gucika amahera yaronka landi
none umva gashaka kugira prevente gute utari sire yuko uzogenda muri iyo show kandi ayo mahera n'amahera bakwemerera ariko urumva hariya n'amatara acika uti ni gwawe babizwi ubuze ati umwana wanje ava ku ishuri ya masanzu uca namuhe umubebisiter ntawe mbura sinka bya bindi telefone ndangira muyaye ibintu biri kuri internet ucumutora kacatse ukacuza kwa kigini urumva ni ibintu bibe bipanze gutyo nico gituma rero bazigura kare ariko ngaho mu telefone musheri ukamubwira bite bubu tuzojana muri nyenza nani akakubwira ati bon ntarabibona afise promesse ino tuzoshika lundi urumva akajabwira ati tuzobiraba nico gituma bigoye nuwa musheri ni yaronka amafaranga nashoka gura tike atari siro bazojana canke ikego siyo iba priority ikibazo canje imbere yuko tunagirira promotion neza nanje ndashaka tugaruke gato muri Canada Kigingi yarubatse amateka adasanzwe none munsi akivugwa yanavuzwe si mu Burundi gusa no mu bindi bihugu kuja muri Canada hakaba sold out imbere y'igiteramo amatika gahera ntibyari bikunze kuhaba wibaza yuko amatike yaheze kubera community y'abarundi nyinshi iri muri Canada canke hari n'indi banga jewe reka nakubwira ikintu kimwe baranabimbwiye nanje hari ati bana pour ne pas citer amazina y'abantu bamwe bamaze kujayo hari abanyarwanda bagiye turabona ko n'abarundi pour ne pas citer gusa amazina babizi ko hari abantu baca bifata nabi jewe nta buhinga nabumwe nakubwire yuko amipo je ryari rya mbere ngiye kuvuga yuko nta buhinga peut-être ni imyaka myinshi batambona sivyo imyaka myinshi bakurikirana ibikorwa byanje batambona gusa ikintu kimwe rujya rubanza rwari ruteguwe bari bavyiteguriye d'abord urumva ni nabantu twari dufitaniye amasezerano kuva ava yuko ntangura kuvoyager ahantu hose ari hose nubuye ko James contrat na maison ya Ferry na Armel na Boris n'abantu twaganiriye avant ko nja mu Belgique ya mbere nuvuga ça fait au moins 3 ans presque bientôt 3 ans tuko turakorana nuvuga byari ibintu rero biteguwe byari ibintu biri bien mesuré no kuvuga abantu bararonka ama update ku bintu byose bashaka amatike ibiki azoshika bakambera akora ka video nkiyumvira hari nige bambwira nkora ka video nane ndi mu bindi ngaha ariko ngakora kubera barabona kandi urumva umutwe umwe ntiwigira inama harimo abantu benshi harimo Nadine harimo Ferry harimo bajya bose Ferry Boris Armere ego urumva sasa rero n'abantu bagiye baja hamwe bakabikora neza ico ni cambere ca kabiri ni novuga gute imana zarampaye muri show ya kabiri yabereye Montreal cyagenze neza cyane cyagenze neza inspiration yari top kabisa ama impro inari bon n'ama spectacle n'ibiki byose byakurikira aba DJ tututu cyagenze neza kuvuga umurundi wese qui s'est déplacé agaza Montreal yataha kubera harabavuye otaho akaza bakavuga zishobora kumurindira canke nivyo bimwe nariko nakubwira urashobora kuvuga ati date ya Gitega ni yo 16 ariko date ya Bujumbura ni weekend ro 10 ukaca wowe Gitega uvuga ati none byo no 16 msakazi akacagura tike niko bafunctiona hari atanze muri Bujumbura bikanze muri Bujumbura kubera ro 16 nibikunda rero nkacanza muri ville yawe uri ku kazi rero baratashe babwira abantu ati byari bala ndagusondetse yaje ku mwanya narakurikije umwanya vraiment kandi ibintu nshimira cyane Armel arakaza ndamushimira gose na Ferry barabasite kuri ico kintu na Boris tukora ku mwanya bitaba Mr baraza baragira ouverture de rideau aba DJ Le Riche wa mugenzi wawe baraza vraiment byari ibintu biri top sana turakora vraiment ku buryo comedy irafata umwanya wayo kwitonga no surprise yandi abaririmbyi niki rero ivyo byaciye bituma abantu benshi batari no muri gahunda peut-être yo kuza bavuga bati sizosiba kibanza rero nivyo ibisagara nasanze biragoye hari bisagara masare yoroshe hari bisagara masara goye kuko biratandukanye n'intara kandi ziri autonome aho Montreal ni muri province ya Quebec no kuvuga igifaransa muri Ottawa ni yego chaque Canada yose nako ni maranga abiri ariko Ottawa bafite amategeko yabo bafite amategeko yabo amasaha ryari amasare yugara ama night club kumwe yugara no kuvuga n'amasare usanga ari umva ni ibintu vraiment sale rero twaronse yari sale ntoyi par rapport ya sale yagutse yo muri Montreal cyo gituma
nibaza ko biri mu bintu byatumye haba sold out, abantu baridoze sure ndabasaba ikigongwe, abantu barashavuye baranyandikiye bagaca no kuri ku staff witwa basese bari Ottawa, ariko si twebwe tubigira. Kandi rero ikintu gikomeye nibaza yuko hariho umuntu twaganira nibaza bagire babitangure ngaha nuko nta bintu byo gucishamo Nikita ni logiciel ni application yitwa Eventbrite yazwi hariya niyo bakoresha cyane. Ni kuvuga yuko la salle wamaze gushira ko yuko ijako 500 ni kakali urabona bimwe bya fundraising fundraising bimwe byo guterera umuntu agwaye go found me ni kujya nyine umuntu agura tike kaguma kagenda ni ushaka abakuzi 450 tike ziheze biba biheze nta moyen zo gucisha hariya naki urumva ngo natwensera kameza hariya oya canke nivyo rero abarundi bagira rero izo d'abord urumva hariya amategeko uko ngene ameze polisi iraza ikavuga ati ni wowe amipro ni wateguye evenement yego turabe application baguriyeko iruzu okay tugire turabe bamaze kutubwira ko vous avez dépassé baraharu umuntu agasohoka 2 3 polisi yamaze gushika hagize ikintu kiba uvuga kwa ka license yo gutegura ama evenement zo gutegura nta muntu uzusura gutumira avuye muri Afrika yabiheze nje ntibabikinisha rero abantu rero barakubita none sare kandi na jewe ndi muri iyo sare ukabona hari ibibanza byinshi ariko barambara atari n'imbaho kigi nibaze ngo ni etage ubwo nari etage ariko izi n'imbaho no kuvuga umuzungu yaranditse ko ntibarenza 400 nabonye ni kuvuga barengeje naho izi mbaho zizabunzwe numva ntawe bizi gituma urumva rero nibaza ko ari byo bintu byatumye tugira sold out. Kigingi uraronse amahigo yo kuja muri Canada. Visa warondeye igihe kitari gito kumbure visa abantu benshi barondera igihe kinini cyane bakabura bagashiramo amafaranga yabo bakagurisha ama parcelle ubutunzi bwabo bukahaherera. Benshi bari bazi ko Kigingi agiye atazogaruka kiyo wagarutse hari uburyo bwinshi cyane bwo kugumayo wari ufise y'umuvyeyi ufise y'abavukanye byari byoroshe cyane ibyo urumva ibyo ni ababivuga niko babibona ariko umuntu wese afite gahunda yiwe hari n'abamaze kugana muri sari bakagaruka sivyo hari n'abantu nuko jewe twebwe ari twebwe biba public nimwe namandi ko nakubwira ni twebwe bartiste turafise ingora kubera ngo faire des affiches tukagira ama video no kuvuga umuntu wese ari Canada arazi ko nzoza mbere nazo barundi bariko baragenda bagaruka bangana iki benshi gusa nabo tumenya kuko avuye mu biro kanaka yatumiwe na ONG runaka aragiye muri iyo seminaire aragaruka harabagenda bakagaruka sa abarundi bose ntibaherayo ariko jewe visa ibintu byose urabona ubuye je sinkirije nyene sivyo fise umuryango uwo muryango wanje urabutegekaniriza kuvuga ati umuryango wanje ndifuza yuko uronka ibi benda musengiye byogenda gute harabagiye birakunda ariko jewe nkaraba tukavyiga tukabona ati ni haragera canke nibikenewe jewe gusubira muri Canada Imana imfashije nkaronka itike nsubirayo kuko ndafise uruhusha ndafise visa uravyumva hanyuma kiseye ko ntashobora gusubira nayo umuryango na mama Enora tukagenda urumva ibintu byose bivana jewe nari mfise amasezerano ngaha mfise amasezerano size ngaha mfise akazi sivyo mfise yego sinovuga ngo umuntu wa mbere vraiment ngo mfise akazi keza cyane ngaha i Bujumbura ariko navuga nti ibi bintu byose reka bigira intumbero hanyuma jewe cadre nari ngiyemo nkeri cadre yo gucika kuko nari kuba nonorewe abartiste benshi ico kintu abantu benshi bakunze guciyumvira ariko jewe ngira Imana hari abo twari dusanzwe dukorana bari babizi ko ntava ngenda kiretse umugenzi wanje yitwa Feri niwe yahoravuga yazaracishamwe nawe nyene navuga ko ari nk'amakenga ambwira ukamva nyine akubera ngo ubu wisubira inyuma ufise vizikwiye wahita wigarukira na famille umbwira ati t'inquiète mon ami nta kibazo ndabizi combien namwe ari ni ange umuntu afashe ni risk abafashe yatanye jewe iyo ngenda nkaca ncomoka bari kubabara ariko ubuzima bw'iwanje burabandanya ariko ajya ama event yose ajya ama maison yose yakoranye nta muntu n'umwe yosubira gutumira umu artiste w'umurundi ngo bamwemerere ico gituma rero suvuga ngo urukundo cyane nakunze bariya ngo niyanke
ariko kandi si kuvuga yuko mfise ubuzima bwiza cyane nga ariko ibintu byose bigira umwanya jewe ndasenga imana izofasha kandi bizogenda neza sinababwiye ngo nzosubira ngo nzogendayo ibintu byose ni gahunda tu kandi Nikita twirukanye neza yuko mu myaka 3 Kigingi yatangiye kuja muri Europe niyo mwaka nyuma ya Kigingi yakimara kugaruka ngaha twabonye urutonde rwinshi rw'aba artistes kumburi yagenda gasigarayo hari abandi artistes batari kuronka amaviza ariko kandi twirukanye neza yuko Nikita na Israel n'aba artistes bagiyeyo ngaha twaraza twavuga duti hari wabatanguriye kugenda mumwegere mu muhanuze kugira ngo abereke umwonga uhuma n'udahuma je n'umuzoshike muri Europe canke ahandi habe ibibazo bigenda biravuka uravyibuka ari artiste bagiye hanze ugasanga rutubazo tugenda turavuka bivuye nuko batigeze bahanuza watangiye ugenda kugira ngo ababwira ati ni gutya bikogwa uyu muntu abakiriye mukorane gutya asko twanabivuze ngaho yego akabazo kanyuma rege imbere yuko je dutandukira kuri episode ya kabiri ya Ntwenza naje uvuye Canada ufise igicapo cyo kugira igiteramo ca VIP yego nuko wabisabwe ibiteramo wakoze hariya bicaye biguha igicapo c'ico giteramo ngaho wagumye usabwa kenshi ukora Ntwenza nanje episode ya mbere mu mutwe wawe wari ufise waratubwiye ko ugiye kubitangura kenshi cyane mu bubare butandukanye mu gicapo waciye rero wiha igicapo cyo kubandanya ugira bya bimwe VIP canke byo kuza uravahiya VIP n'indi ibayabaye VIP n'indi ibayabaye ukungene bimeze turafise calendrier ndibaza ko tuzomwiha n'abantu nitwaronka abadusponsoriza kuko ikindi gikorwa gikomeye cyane tugiye gukora kandi ndibaza yuko muzogenda muyibona Imana idufashije biriko bija mu nzira nziza ni igikorwa gigiye gukomera cyane muri kino gihugu kubera kicerekana l'art y'u Burundi tuzoshiramo ama talk show indani tuzoshiramo abasilamero na muntu nkumira nuvuga abantu ubuye turiko turagerageza kugicapa so cyageye basavye one man show basavye VIP kandi abo bayisa bashaka ndabakinire pour la première fois ariko iyi ntumbere ya Ntwenza nanje si bisigura ibintu byinshi bivana n'ubu par exemple Israel ashobora kumva abumvuze Ntwenza nanje afisukungena ashaka kwisigura uko ayumva wewe ya mipro n'ushozi nikitala n'ushozi je numva yuko umuntu ashobora no kugutumiruka mu Twenza amakaguhema Ntwenza nanje ni novuga gute novuga hari abantu bafise ingabirano reka ndayisigure Ntwenza nanje hari abantu bafise ingabirano ariko inyegeje navyumva abantu batwenza mu bubare batwenza abagenzi amarigara y'ububare hari abantu batwenza muri eglise ariko ugasanga batwenza muri culte gusa canke batwenza korale muri korale gusa rero jewe nashatse kuja muri wa wundi yicaye inyuma sivyo atari je Kigingi atari wewe ahubwo abantu benshi bavuga bati hewe Ntwenza nanje reka gugu mutwenza bo kwimigana gusa kuri limiere canke kuri lake canke dutwenze natwe va muhira reka gugu mutwenza papa na mama gusa dutwenze natwe Ntwenza nanje ingo rero ahantu haboneka hamu dutwenze ndakuzanira publique nawe petit ingo uje haje imbere utwenze abandi bantu umenyekane ari umurongo Imana yakwandikiye bigutunge uravyumva niyo Ntwenza nanje rero si Ntwenza nanje si Kigingi atwenza na kandi uwo watatwengeje ahubwo n'abandi bajone nico gituma rero igari intango nico gituma ariko kubera intumbero wambaje Nikita sinashobora gukina naho yari one man show sinashobora gukina jenyine narashizemo ba artiste babiri umwe ntibyamukundiye ariko Roche maramubonye ko bashoboye kuza yaraje mu artiste ari amvuga ariko araza agira utu video twiza ni turiko tukora ama repetition kuko urabizi ko muri Kigingi sama hari gihe tukura umwanya umuntu akaza agakora ibintu ugasanga ntibigira n'umenye n'ibirigo structure neza kandi abantu hari umugenzi wanje yamariye rafa passe ngo Kigingi twizere ko bizo biryoshe ngo hari gihe kera ngo aho bizana abantu umuntu keke parangwa kiyumvira yuko urondera abacayi abatabizi kugira wewe ugumuri ubafuke top ugumuri top ndabwira ni bo je sense ko arahingira ariko
ubuye quand même nanje nabizemo inguvu turako turagira ama repete yindwi tuzogira ni mu ndwi za turiko turagira abavuye Gitega yego bawuje kubarihira indi nanje nk'amadege ama déplacement kugira baze tugire ama repetition ni kugira izina Kigingi okay naragize comedy izina Mutima izina nde turabazi mye none byayirenga ifuko abandi nabo baduga tugira Imana hari ibigo biko biratanga biko birakuza comedy ikigo citwa Izuba basanzwe bagira comedy mu Gifaransa yitwa Jeudi urumva hanyuma ndavuga ni Jeudi eke ni nziza ariko jewe n'umurundi ndashaka gukuza impano mu Kirundi rero hari abari ko abaciye muri iyo Jeudi bazoza hari nabandi vraiment ari ryambere ariko urumva tugomba kubumviriza hanyuma ukamubwira ati umviriza ibyo bintu ntibiryoshe ku barundi wabona nabi amayesida yagira cyane yabitwaye nabi amayesida agenda araba umurundi n'umuntu iyo babaye yumvise ikintu naje biramaze kugira nkavuga ibintu bitaryoshe ariko umurundi iyo yumvise ikintu basi kibe rimwe kice kirengana niyo education twanuse abavyeyi ukumva waje muri spectacle umuntu aradusara avuze ibintu mu buco w'ikirundi bitavugwa basi bice birengana ariko umubwire pese kabiri gatatu kane nukuvuga yuko Kigingi ntibigeze unamwumviriza ariko aravuga ibintu kameme bitari bitagize rero nivyo turimo sinone abantu bafisingabirano jewe nta muntu uvuga ngo ndayimucomekamwo gusa nivyo bintu nyene kandi si jewe ndaba twese turavuga tugira cercle umwe akavuga nzokina ibi niba kadukinira n'ibintu rero ngomba gukrea une famille iyo famille ku bantu rero bari bazanikita sinzi ko naje kwishura ku kibazo no kuvuga niyo continuité rero izobandanya VIP rero nizocikurikira oya jene gikanya yuko bizovana na besoin ariko ndashaka yuko ijya December izo muri VIP kuko yambereye intango nziza kubera kino hindura ibintu byambereye byiza visi ibiteramo byinshi nari nifuje gukora igitaramo ku 8 ariko nsanga hano ukwezi kuzoba kwari abamama bihangane kabisa ico gutuma je devais choisir entre mars canke février hama février na uranegura ibitaramo bya abantu benshi baza ngo bikora iki atari Saint Valentin nasanze ndamaze kugikora nka abantu bakaza hano naho ntibazi kuko nasanze ubuye ibintu biragoye sico kumenya kera umuntu kumuhamagara mercredi abantu bubatse ariko yirukanga gutora umwana na devoir y'abana ararushe deja ari muri uniforme kashuja kumubwira yuko yoca atamwira kwishanja en rouge noir kugira aze ngo ibuki yarakazi ndavuga nivyo wowe byarambaye ko muravyibuka kuri Saint Jean Paul II nitwari benshi cyane rero reka dukore vendredi ni cadre nziza ku barundi baba basohoka bashaka kuva muri monde y'akazi kuryoherwa nico gituma nta bya Saint Valentin nashizemo ariko nikibuza yuko umuntu atangerekeje ataryohewe n'umukunzi mercredi ashaka kumuzana hari ama joke menshi tuko turakina ibintu byo bakundana hari ama joke menshi tuko turakina ibintu biba mu buzima bwa misi yose hazoba rero n'ibindi bikurikira hazoba ibiteramo mu kwa gatanu hazoba ibiteramo bindi Kigingi samizo ya nani hazoba ikindi mu kwicumi hazoba December hari n'ibindi bishobora kuba mu d'avril tagihindutse canke numva n'ibintu tugenda turaraba calendrier en fonction y'abantu yaza kuba remera mu bisanzwe target objectif nuko habashora mu kwezi ariko kubera abarundi badakunze kuba yuko babuskwira reka tubanza tuza turiye deja rero n'abantu bavuze ati December février biregeranye ariko ni numbero yuko Bujumbura ironka ahantu umuntu aja kuruhukira twenga kujya tuzi ko chaque quartier irimo karaoke ndifuza yuko iyi ntuza nanje yo binyango ariko ba Mutima bakagenda bagakora izindi mukanyosha aho baba Ildefonse nawe dakora comedy club yiwe mu Kamenge ure kumusaga no kuvuga abantu kaza muratumiranira tugatumiranira hanyuma nabo nyene urumva Raure ari afise comedy club yiwe kumusaga abariko atumira abapeti bafise ingabirano kumusaga no kuvuga ejo tuzoba dufise aba comedy ibihumbi ngo tubona muri Kenya umwuga rero uzoba uri kubatera imbere cyane uzoba ari ibintu byiza yes ubwa mbere twari kuri Belvedere muri mweza nanje uno munsi tugiye kuri Miki urabika kugira ngo ushobore gutora akabare ukiniramo Uweruse Israel yaravuze ati byari byiza yuko
utubare twose dushikirwa mbega ni twose dushikirwa uraba iki kugira ngo ushobore guhitamo aho ugiye gukinira no kumenyesha yuko mu ntango turiko dukorana n'ububare ariko si objectif si ntumbero yacu intumbero yacu nuko tugira ikibanza cihariye ikibanza ca comedy Bujumbura kigomba kuhaba kandi ivyo Imana idufashije sinyo kwiha deadline ariko ndazi neza ko Imana izobikora ariko kubera muri uyu mwanya tutarashika kuri iyo ntego dushaka ntidushobora guprivilege quartier nimwe gusa condition nimwe ndaba jewe nta muntu w'akabare yompamagara ngo kigi ndakurihe oya umuntu vraiment ifuko amenya hageze oya ahubwo jewe nibaza yuko noza nkakubarira nti reka dukorane ni win sivyo abantu b'ubare hari uwo twaganirira fa passé sinzi ko bitawe naramusavye imbabazi ndamubwira nti nibikunda jewe mfise kumwe nego nkinjiza nawe ukinjiza hanyuma twese tugataha dufise ikintu tujaniye umuryango sinkiri wawundi kijingwa kera ingo turamuha 200,000 acataha no ni ukuvuga tu ibintu dukora kugira bidutungira imiryango nabo abajene bariko barabizamo babone yuko bibatunze nigeza kubahemba nigeza kubaha amafaranga naho za kugira 15 minutes repetition 15 minutes bikamunanira akagira 3 amahera bose baronkamo wabiryoheje n'utabiryoheje kubera ejo azobiryoshya undi nawe bimunaniye so urumva rero ndondera rero akabare kanyorohereza daboro kagutse sivyo kanyorohereza kugira jewe inyungu zanje nizitosekare n'inyungu z'umudandaza nizitosekare iyo duhuje rero bica bikunda tudahuje ntibikunda en fait dushaka kugira ngo n'abantu bariko baradukurikirana bakija gasamirizi muri kano kanya muri 30 secondes cyangwa mu munota umwe différence ihari entre Ntwenzananje na King Sama Comedy difference hari nuko Ntwenzananje izoza iraba kenshi gashoboka difference hari nuko Ntwenzananje si festival nini nka King Sama Comedy tangura saa 7 saa 8 difference hari ni Ntwenzananje ni comedy ntonto zizobera mu bunywero zikabasanga muri quartier mu ntango ubu ndiko ngirira ndagwenka karorero ndiko ngirira ko ngo kuri muze kuri Miki gahunda mu bisanzwe kubintu byari kuba bigenda hajya Miki hari kuba hategeza kuba hagwiriyemo abapeti baje bava mu Kabondo Asiatique n'icurararo ninagenda ku Musaga hategeza kuba narumvirije abapeti bava mu Musaga Kanyosha Gasekebuye Ruziba urabona ni kuvuga no creya nuze aho mu kibanza ariko kubera sibo ntibarumva kamo kandi nabahamagare ifo yuko baba benshi bakaza tukagira ama repetition hari bariko barabinsaba ubu nababwiye nibikunda byamaze ku tuzojana muri 3e episode hari urumva ni kubakura mu go urumva rero King Sama Comedy ni evenement uyu mwaka wo ndayitegekanya yuko izuba ari evenement international ngomba gusura kuzana abanyamahanga kuko hari abantu bariko abantu bamaze kubona yuko ari ikintu cyo gushiramo uburyo ni kuvuga jewe sinigungana urashobora gushiramo uburyo hanyuma tugakorana ama dividende tukayagabura rero turafise ntegekanya yuko King Sama Comedy izoba evenement vendredi VIP kabera mu kibanza gikomeye aho tujosho kwakira abantu bagera ku gihumbi kozo watuzanya abantu bazwi bakomeye sino bavuga amazina ko ma control murabizi hanyuma dimanche babandi rero umunyingagara atabonye kubera bariko baturuna muri Ntwenzananje 3e episode ku Musaga umunyingagara azuza muri final ufite King Sama Comedy ni nka final umupeti yatesheje abandi muri Gitega sivyo Igitega azuza muri King Sama Comedy kandi azuba yaronse opportunity zo gukora umwanya munini kuko jewe ubishobora gusumba abandi azoca gumakurikiraza mu zindi zose ariko experience iba iduge kugira King Sama Comedy ni yagera hariya uriyo ko ndabaha 10 minutes ahubwo dutangure trésor vyavu abantu bamenye ko bahomvye umupetaze abakubite 25 minutes 30 minutes abantu bajyame hazuwa kabiri apana bya bindi abantu bidoga ukigingo twaje 16h ngo za saa 3 mubona absence yanje kubera abo bapeti bataba kandi bataronse umwanya gukora ariko umunsi baronse umwanya gukora turakoze igiteramo uno munsi
ejo turagikoze muri me turakoze ikindi peut-être avant kigingi sama turakoze ukuvuga yuko yumvira nko muri 2025 kigingi sama kumwe n'izo bimeze azoba ari ibintu by'igitangaza cyane azoba abapeti bamaze kwiyakira bafite amazina bakora amashow yabo ndabishaka cyane urabona hari ababitanguye Raoul na Mutima sivyo na gasore yego ariko ifoko n'abandi bagira amashow yabo tukagenda kuyaraba tukabashigikira ikaba umwuga utunga abantu yego ndafise ikibazo kigingi uko tuvyumva hagiye kuba ibiteramo byinshi cyane bya comedy ku ruhande rw'iwawe tukaba dusanzwe tumenyereye kigingi sama comedy kumbure na nico muri février hanyuma turakunze no kukubona warose ibiraka hanaha bagutumiye nibizo hava biba intambamyi ugasanga hari ibiraka utacitaba cyangwa ugasanga yambico kiraka wacitaba tucibona ko cegeranye na ca giteramo wagira utegure ugasanga birakubitanye canke tukiyumvira tuti abarundi turazi tuti bamaze kubona ikintu kimaze kuba cyinshi hari igihe umenga badebukiwe uvyumvira jewe nakubwiye yuko mu bisanzwe intumbero nuko Bujumbura nubwo igenda yaguka niraba nini ico gituma nabanje ndatenyenya nakubwiye yuko muri calendrier yanje yari 22 décembre le 16 février le 8 mars ariko ndabona yuko ivyo bintu vyegeranye cyane kandi umurundi umusumikanze mu bintu acavuga ati akanako ako twagahereye amafaranga niko bameze yamuryoheye rero kamaze kubona c'est ça nico gituma pour l'instant ndiko ndabikora bukebuke progressive ndabe umurindi mpamagarira abantu kuvyitaba sivyo hanyuma ejo nibabikunda tuzogenda turabo kumwe tubigira de façon que hanyuma kuri ico naco bize yuko bizohava bimbuza ubundi buzisanzwe nkora jewe bimbujije akazi sanzwe nkora nuko azoba ari business je ibintu sindabikora kubera ego ndakunda uburundi gwaruka kandi ndashaka intererano yanje kugira ntuze ariko ndabikora nka business ico kintu rero je nazokora kitanyinjiza amafaranga sinda ntacyo numva neza nanje igomba kuba platform ikomeye kandi yiza amafaranga menshi yaba turi ku rugero rwo mu bindi bihugu byo muri Kenya neza nanje ubu bari ko barandondera kugira BTV yingurire ndavuga c'est très dommage urumva ntibaramenya ntibaratahura umuntu wo muri televiziyo runaka kaza kambarira ngo kigi none twashaka kuza gufilma ngo ariko ntidusaba menshi hanyuma je gufilma nibishireko je ndabaye content urabona ahandi mu bindi bihugu no kuvuga nk'ivyo cacira abantu babikurikirana ntibakirondera amafaranga yo ku muryango byararangiye kuko haraza televiziyo ikavuga ati ndaguhereza imiliyoni 500 ni kuvuga yuko igihugu cyose ca Kenya cyangwa igihugu cyose cy'u Burundi kizoba kirifije kiko kirabande iyo evenement kubera bamaze kubona yuko ifise capacité baba abantu bayikunda abashaka kwigura bashoboye kuri ya televiziyo ni kuvuga iyo televiziyo nayo yinjiza amakorogate yinjiza ibiki ibi byose byanditse ngaha Spidernet tuyivuge yararishe ibi byankuze urabona 10 anniversaire urabona ni kuvuga ivyo byose bica bigenda kuri ya televiziyo sivyo nico gituma nayo ndabazimba kubera baca ariko urumva ngaha mu Burundi ndavuga personal propose muri kinyisa niyo ruzi yagira ni nemifuza yuko ikintu mumare 2 mois muri ko muravuga yuko kigingi sama comedy niyo medition izoca kuri BTV ikibiriraho sivyo hama muhamagarire abantu gukora publicité kuzanamo ama publicité nuva audience ubuye dufite ama televiziyo numerique biroshe cyane ugiye muri Star Time urababarira ati mbega canal kane no ndabicuritse ugiye muri canal urababaza ati ubu canal kane irikira ko nabantu bangaye kuri match ya Côte d'Ivoire biroroshe cyo nkakera analogique biroshe cyane urumva nanje nkaca mvuga ni ahariya rero hacaca ko ama publicité tugabure uwo mukobwa shanda bimusigurira ariko ndabona ni abagiye kubisigura ntabyo baratahura kubera iki baramenyereye ngaho Burundi abantu bose content bayironka ku buntu urategura evenement abantu bose bakaza bagafata bakajana kuri channel ya YouTube uragira ibiki n'ama media yitwa ko akomeye ndabivuge ama media twemera ngaha twirirwa turavuga yumvise ikintu kiri gutya acaza kubera ikaza gufata ibintu by'abandi utabirishe kuko wowe tugangura muri internet nico gituma jewe neza nanje mwarabonye uko ngene bimeze nta hantu nahamwe yaciye narusavye n'uyenzo rwana ndabizi byoroshe avuye kuva entre ariko rwana nizanye ba bouncer no kuvuga narabonye hasi kumwe babikora mu bouncer araza kubarira ati ndagusavye
ugasubira kuko ubona telefone turabifa uca usohoka sivyo please iyo ni exclusivité nzobivuga nzovyandika kuri ekran ni kuvuga mfise amakamera aza gufata ibi bintu nta handi nta wundi bavyumva aba ayo macamo yose ayakomeye n'adakomeye nta nimwe ifo kuko mu bitahura kandi apana kuvuga ngo ni umuntu watari sinigize umuntu watari tahura yuko hariho propriété intellectuelle propriété intellectuelle ni ikintu cyo kubaha nawe wasabye vraiment kandi ibyo bintu birambabaza cyane ubuherutse barabidoze ngo natwimye ndakwimye content wewe none urampa ko kuri YouTube amahera baguha ubu twese nituzi ko YouTube ihemba sivyo idolari turabizi twese ariko urumva kaza ngo wapi nta kintu mani ngo reka nze gufilma kubera ni propriété kugurura rero ntwinza nanje YouTube ntwinza nanje Instagram ntwinza nanje Facebook ndabikure kuri platform zanje kugira ntwinza nanje menyekane hanyuma bigende neza so nibaza ko nakwishura byinshi yes nuko reka rero tugaruke ku giteramo nyezina ni ku munsi wa gatanu itariki 10 na zitandatu hariya kuri Miki Avenue de la hasigaye indwi imwe gusa imyiteguro igeze n'abaye bandi tuzobona apart ya Kigingi mbega tuzokwinjira gute amatike yo yaratangiye kugurishwa itariki nkuko bivuze ni vendredi le 16 itariki 16 ukwezi kwa ruhuma turimo nyene hari kuri Miki kuri large ubu Miki nimwe iyindi yaragize ibibazo hanyuma akaba ari amafaranga kwinjira n'amafaranga 200 nta VIP ihari ndasubiyemo ku bantu bakunda kugorana abarundi baragorana kubera nko mumenyeranye sivyo nikita ibintu nikubera ikitumeze gutyo kimenyerane wo wanditse affiche wakoze affiche wagize ibintu byose uravuga ati ni 20 balles pour tout le monde ariko zumva apere nta VIP kandi bakadabwira ari n'umuntu abikubaza atari nawe yashaka atayivoila nta VIP oya tugira kameza umuntu afuma arabagire 50000 nzoza na madame n'abana banje babiri udashobora kwicara kumwe nk'abandi uzo telefone vraiment kuko VIP ndayirutsemo sino ubandanye kuja muri VIP tuzokubaka ihema sivyo ihema rya 30 metres sur 15 nukuvuga iryo hema ritegeza kuja mu podium nta matable jewe ndiko ndazana kuko table zicanye hari kibanza bavuga deja podium zotwara kibanza rero nta VIP hari abantu ariko bazoba bicaye neza n'imize biri bien éclairé podium nziza hanyuma bigende neza kwinjira rero bizotangura neza isaha 18 tuba turi kumwe na live band y'impumyi abana b'impumyi basanzwe bafashijwe n'umwe mu baziri hajya kuri Miki ego nabo nyene vraiment tubashigikire iyo ni ouverture rero bariko barakira abantu bo kwa kundi kubera ari vendredi misi y'akazi hanyuma duhave turonka aba DJ 19h ariko umu-artiste wa mbere azoba duje kuri scene ndabivuze 19h umu-artiste wa mbere azoba duje kuko ni jewe nzo hostinga ku batavyumva hosting nico kintu nashaka sigura cyane kuko hari abantu murange na mu mariage bava mu Kigingi ngo ariko niba dutwengeje wadusondetse hariho kumsinga sivyo iyo nje muri mariage simba nje gukora show simba nje gukora comedy habaro itara ahantu rigomba kuguma ryaka sishaka ko itara rihindukira jewe mbe la vedette de la soirée non la vedette de la soirée les vedettes ni bajya bageni nico gituma jewe ndagreement ariko nkashiramo ivy'Imana yampaye ingabirano ni nkibi rero ibi rero byankwenza nanje jewe sishaka kuba la vedette de la soirée jewe gusa kubera abantu benshi abashobora kubera bashaka jewe ndafise ama sketch nzokina comme entracte nukuvuga hagati y'umu artiste n'uwundi ariko ashobora kuba maremare urabizi ko nyine bimeze byaje biragoye gusubiza inyuma ariko cyane duhe inguvu aba jeune tubaha kanja vraiment tugirene tuba tufise rero aba artiste hari witwa Kuba baramuzi yaciye muri Canal ari muri Jeudi twakoranye ibintu byinshi Kuba turi kumwe n'umumama niyo evenement ya mbere dukoranye n'umumama akaba ari umudamu mwiza cyane yitwa Get Aurore abantu babo ushaka kuba barabonye aka video ariko aracokoza ngo abantu ngo Kigingi la sangi yumva ego ariko aritegura kandi abigira neza cyane n'umumama vraiment ari vivante afise energie turi kumwe na witwa Mukasi ni muri babandi bo muri Pasak mu mitwaro muri Pasak turi kumwe na
nyibutsa Jésus Audrey avuye Gitega bari Gitega turi kumwe na Kim Kiwi nawe nyine n'umunyagitega turi kumwe na turi batanu Fernando Martiste muririmbyi azoza kubimenye gute hashtag yego nibaza ko mukanya mvuye ngaca ngenda kwiposta ngo umengo namwe murabaka Instagram tayari Fernando vraiment c'est confirmé turi kumwe n'ujya mu DJ twa Sam avuye muri Ottawa turi kumwe na DJ Zenobino turi kumwe na live band hajya kuri Niki haro live band yaho n'indi ba surprise menshi urumva jewe dumuntu sene sindayigungana yego hari n'abandi nzo kumvirize ejo yego basanzwe bakora umwuga kuko pa mbonye babishoboye tukorane nuko rero karibu cyane dushigikira impano z'aba petit frère yego hanyuma nabo batera imbere bibatungira imiryango igitaha kindi kibazo ngo babajije gucerekera amatike yaramaze gushika amatike arahari ariko amatike ntituratangura kuyadandaza kuko navuye yuko nta abantu benshi cyane ku buryo twibaza yuko hajya ahantu bazotonda ariko amatike azuba ari ku muryango nagomba rero nshingira ko nshimira abantu bamaze kudutera intege nshimire God Award ni security ni company ya abantu badufasha mu bya security ariko si ivyo gusa bakora ubu batanguye n'ivyerekeye barafise ambulance baratabara imbabare harimo kuzimya imiriro ya Nyakanga bafise ibintu byinshi turi kumwe na Supreme Shirame byamfashije n'abandi bariko bari promosa buke turiko turavugana kandi nizeye yuko bizoba ari ibintu bisa neza kandi bimeze neza cyane bashimye yes na Buja FM turi na Iteka FM abo bose nogene ntibivuze n'abantu bamwe bamfasha Iteka FM via Bucuti ya Buja FM via mwese no kuvuga n'umuryango guma aho ugiye hose guma wizukana ni ikintu ciza cyane yes nikitana yasego twakugura umurongo wa telefone 61 aho urazi ikintu ushaka gusurinya ko baratwumviriza babona umenga twatwaye umwanya munini two turayaga yaraduhevye kandi igihe cyari kinini tuba dufite ibintu byinshi tuyaga ariko tuba byatwaye umwanya munini cyane ahubwo hari n'ibindi tutavuze nicyo gituma rero n'abanywanyi bagomba bahamagara kuva kuko ahanini twagarutse ku rugendo yagize muri Canada kubera atari na edisiyo ya mbere ya Ntweza Nanje ariko hambavu y'ibyo hari ibindi bintu byakozwe uko Kigingi yaragiye muri Gen Z mu gihugu cy'u Rwanda Kigingi yaragaragaye muri show ya Daju kumbura tuzobigaruka ko iki giteramo iyi Ntweza Nanje bize ya kabiri ivuyemo ariko rero gusesangura byose kimwe ku kindi kuko rana abanywanyi baramurindiriye hari umunani kwese allo ego sawa mina DJ na Nikita ego Kigingi meze neza n'amahoro ndavugana na Mutahondo yana kwanza tugoye karibu bwa Buja FM tugukumbuye cyane murakoze cyane ego hama nuko dusanzwe twabafana ba Kigingi nuko unaye kujya tugiye kuyagabanya ubwira hazogera ico gihe dufise ayo kwideplasa ndetse nayo kwinjira no gusubira inyuma nayo gufata ikintu ngaho makajya sinakumvise uvuze gute ati guhera uko twumvise ibintu byawe tuba twifuza kuzohashika yego ati ubu na ratio cyatugabanya kugira hazogera ico gihe twarosa aho gushikaho nayo kwinjira nayo gufata ifugugo ngaho nyene ndetse nayo gusubira inyuma reka ndagushimye urakoze cyane mwese yingunganye kwiwe ufanye na mikoro abona abafanzi bamyeho ku radio kuva kera aca tumbereza kumwe ibintu bisanzwe ariko dukeneye abantu batubaza ibibazo sivyo nibaza kugira ducumbure umwanya nanafashe umwanya munini hari umunywanyi yego allo oui ni sawa allo tagwaye yamaze kuva ku murongo wa telefone 61 hamagara aganira na Kigingi ari hano ku bwanyu gitaramo ariko mwacumvise ni ku munsi wa gatanu w'indwi iza ni kuri Miki Avenue du Large kwinjira n'amafaranga 20,000 gusa muzakire kare muryoherwe hazari ibintu byinshi byo kuryoherwa allo twumvise yuko abakomediye bakiri bato niyo bazaba ari hazari abaririmbyi hazari live band kwinjira ni 20,000 gusa ntimwitinye ico kunywa kiba gihari ico gufungura kiba gihari
ku mafaranga yawe kandi ku giciro cyiza cyane. Ni kuri Miki Avenue du Large. Ku batahazi ni ngaho impande ya Tempête, ubajije umuntu wese aca kwereka aho ariyo kuri Miki Avenue du Large. Hari undi munyonyi ku murongo wa telefone, tumwakire. Allo Allo? Oui. Ndikundi mpamvu batazira kuba mu Bisambusane mu Kibenga. Yego. Amahoro kijinga. Amahoro cyane kandi ndakeneye furunisa nani furunisa ndazikeneye ni kuvuga yewe mu Bisambusa urabizi. Yego. Ni umuntu nyine yanayihoreye. Mu Kibenga kuri Renzi. Yego. Ujya nta kuri Croix Rouge. Yego. Ni kuvuga ngo uramutse uboneye najya ucumbona je ndashobora kuramuka ntibihinduka ndamuce ndagukeneye uti no gusanga hehe ahanyere mu Kibenga. Yego mwana Renzi akuba taximeni. urakoze terera rero uti rero bimeze gute intererano yanje. Yego. Nuko kabisa uri kurakora ibikorika. Urakoze cyane. Ni kuvuga Imana ikuca imbere. Yego. Mu by'ukora byose. Kamere badere guterera n'amafaranga yo gusubira hariya muri Canada. Kuko urazi yuko amafaranga nyine urabizi ko umuntu adashobora kuronka amafaranga ahagije. Nta kibazo hewe. Iyo diri isambusa mukinanira kuri Saga nimero 35 tubanze tuyiheze. Amipro arafise nimero yawe. Oya kabisa nta nimero yanjye ashobora kuba afite. ariko woyivuga tukayandika. Oya nta kibazo. ubundi washyizemo isambusa z'inyama ati z'amashu. Oya ni kuvuga ugira isambusa zirengarenga. ni isambusa z'ibiraya. Ni isambusa z'umuceri. Ni kuvuga izo arizo ushobora gutunganya neza cyane. No, agenda rinzi ngo nizi vyande. Oya. Izo ni bombera. Umviriza. Oya ndetse inyama. Urazi nyine n'ibiraya abantu barabikunda. Sha iri yakinanira je sinzi ko bashobora ibiraya babiriye saa sita. Urumva? Reka naje sovuga nahanje. Kabisa ndekera kubwira rero nimero z'uwanje. Ego. Nitwa Saniseti. Yego, kukeneye izibiraya n'umuceri. Nitwa Saniseti. Yego. Sisa Urakoze cyane. Urakoze kandi utere imbere mwana wa mama. Abantu si bose bafise uburyo bwo kugura izo z'inyama. Yego, kandi utere imbere kandi noneho biranagutunze. Z'ibiraya. Yego sha mbega none ziba zishushe. kuko aho nkorera nta kibazo ariko ntugaza ko washyiramo urabona umaze kwinjira kugira isambusa z'umuceri ukagira isambusa z'ibiraya uragira isambusa z'agasosi kuko wamaze gukuza isahani reka ntaje kuvuga uko ndazikora oya ntacyo reka uko uzikora tuzuza kugura musa urakoze cyane natane cyane kabisa turi kumwe urakoze cyane yego asante sana Imana iguhe umugisha. Yes Kigingi tugusimire kuba waje reka tuguhe umunota umwe. hari wari wanse message twa telefone yabagiye ati watubariza iki kibazo ko iki yashize 20000 pourquoi pas 10000 pourquoi pas 5000 mwenza nanje oya niko nagiye iyo abarengana nca namubaza ko iki agize 10000 ko atavuze 5000 ko atavuze 2000 kugira ngo femera bunenga ni benshi Urabona ko ari make. urabona badishe nico gituma nibi tuvuyemo hari abantu bashima kugura isambusa y'umuceri kubera izimbuze gusumba isambusa y'inyama sivyo rero jewe nagize 20000 kubera iki ni kubera ndavye ikibanza sivyo ikibanza ko kingana hari abantu ngize ibihumbi 10 vyogenda gute arafise capacity umuntu wo guhereza ikinyobwa umuntu wese azohaza preno yuko haje abantu ibihumbi 2,500 bitatu kuko sibaza ko afite iyo capacity kuko nitugiye muri Kigingi Sama hariho festival nini nuko 8 turindiriye aho nshobora Imana inameza gihe nshobora no kugabanyisha kuri 5 ariko ubuye turaba ikibanza turaba aho hantu hanyuma uwo muntu yarishe 20000 tukifuza yuko yo kwakirwa neza kicara neza ntihagire umugunda hanyuma karonka na service nziza ivyo rero ni ibintu dukora en fonction yabo bantu banyine bibanza tukavugana ati pour éviter yuko
bigenda gutya hanyuma rero ariko murabizi neza yuko ibintu n'ubuzima bugenda buzimba amapodium twara dukota kera amahera make yagwijwe inshuro 50 bavyumva sono gutyo nyene DJ Israel naho ndamuzana kera nk'umu brother ubu yaramaze gushiramo madamu n'umwana asaba ibihumba majana ami pro basigaye yirirwa mu nda y'indege yobagi afise imodoka kene igitoro nuko urumva ibintu bigenda birevuriwa umuntu niyo kwa mahahandi kandi nabo bajene zishaka yuko botaha atacu batahaniye imiryango c'est ça neza yuko byinshi babyumvise ariko gahunda tubaha nimwe vendredi le 16 ikibanza ni kimwe ni kuri Miki Avenue du Large nta mpamvu nimwe yo gusiba 18h bizaba bitanguye ariko muze hakiri karegera ngo muronke ibibanza by'imbere mwumvise yuko amatike azoba ari ku mwango uhaje saa 10 uzoronka itike ku mwango hazo hariho abakomediye muzotwenga ariko muzonaririmba mutambe muryoherwe bande izobi hari hazoba hariho Fernando kuva muri We Love Muzika azwari imbere y'indirimbo igezweho Belissima hazari aba DJ hari mu DJ kuva Canada hari mu DJ wo Burundi azari ibintu bidasanzwe azari ibintu byiza kwinjira n'ibihumbi 200 tangura yabike tangura uyarondere hakiri kare kugira ngo ku munsi wa gatanu ntuzocikwe abaje muri ariho n'ama surprise menshi azobamwo nta wizi ku bandi basekomediye musanzwe muzi bazwi bashobora kubamwo akorera nakandi kabijya ntawe mvuga izina cyane ntabo mvuga izina ariko harashobora kubonekamo abandi bakomediye tumaze imyaka dukora n'abagenzi banje bakaza kurafursa. Yes, Garda World yaradusigikiye ni societe ya sécurité iri mu bihugu 9 uno munsi isanzwe ifise ambulance no kuvuga yuko nta muntu azogira ikibazo kuko nuzogira ikibazo bazomuvura ku buntu ariko turasimira kandi na Supreme turasimira n'amasamirizi yagira dusigikira nibivuze yuko nabandi badashobora gusigikira ahantu henza nanje kiginga mubisa ari hano ahantu henza nanje ni vendredi indwi iza kuri Miki namwe murashobora gusigikira kugira ngo ibintu bigende neza tuzobanira tubabwira uko bimeze kingi tugusimire ndabashimiye cyane ndashimiye abakunzi bose ba Hit Connection ndashimiye umuyobozi ndashimiye kuko nabwiye ko Buja FM nayo nyene irashigikira kuva kera kuko ni radio nabayemo ni muryango ndashimiye n'abandi bantu bose bariko babandanya badufasha nabifuza kuza kugira turahe platform yo kugira visibility ibidandazo byabo abakora muri secteur privé cyangwa public abari bose byose birashobora ko dukorana kuko ni platform nziza itagiye kugenda izima ahubwo igiye kugenda iba kenshi kandi abantu bagashaka kubibona ku mbuga ngurukana bumenyi aho tuzogenda turabishira ndabashimiye rero Buja FM Imana ibaheze amen asante sana nuko yemeza